Mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe, rwaruka musore nkumi, ndaguhaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. No munsi turi hano mu ntara ya Karuzi, turi muri komine ya Buhiga, turi kw'ishengero rya Pentekoti ryaho nyene i Buhiga, niho duhuriye n'umupfasoni agomba dufashe kuremesha kino kiganiro ca Yesu ni nyishu. Nagomba ndamuhe mwiriwe, nce ndamusaba yidondore. Amahoro neza. Amahoro, nitwa Tuyishemeze Claudine, sengera ngaha nyene kuri Pentekoti i Buhiga. Uri nyishu Yesu, uri nyishu. Mu gice ca mbere yaratubwiye ingene yabayeho ataramenya Yesu, n'ingene yahavuye akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uyu munsi naho twagomba atubwire akarusho yasanze mu kugendana na Yesu, yasanze mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Claudine, wewe umaze kwakira Yesu, wotubwira uti wamwungukiye mwiki? Ni byinshi, ntavyo novuga ngo mpeze Chakoma yange kandi novuga bikeyi muri vyo. Urumva umaze kwihana ko naguma nanigwa mw'ishure, neshengira umutwaro icambere, numva ashaka guhinduka gose kubw'abantu bambona uko nayimeze, numva ashaka guhinduka. Ico Yesu arakinkorera, mu nyambaro ndabona ko bihindutse, ndabona ko nahinduye. No mu byo nisiga usanga nyene ibintu byo kwisiga ku ngohe, ku munwa, cyo guhindura imishatsi, usanga nyene umengo hariho umuntu yabifata bito, mugani ntiduka kubifata bito, kuko mu rugendo ruja mw'ijuru nkemu yera ni wakwiye kuturongora, kandi yaturongoye aratwerekereza, ukumva nyene neza ko uri mu Mana, icyo cyose coza kigutandukanya nayo ukagikuraho. Rero jewe narasenze, ndumva ko Imana yampa guhinduka gose, ndumva nyene ko negereye Imana, ndumva kuba muri korale arivyo bimbereye inyishu, arivyo bimbereye umugisha, mu gishingo cy'uko nakunda kuja mu miziki, nkunda korale, nkunda gusenga, nkunda kuganira na bene data, dushingirana ibintahe. Kenshi hari igihe usanga kw'ishure mukunda kuganira ivy'amanota, kakubwira ati jewe nize shira kumwete, ndicara kino nka kibanza nkagisoma, hanyuma nkaca nshira mu bwonko, nkaca ntangora gushira mu bwenge, n'igihe ndyamye nivyo nca ntangora kwiyumvira, nkahondorora nyene bigaca biza. Ejo tugiye mu kibazo nkaca ndabitora, bwajuru bwa mbere ngiye kuryama nashanga umwana yumvira babahungu bya bindi byose twaganira, gaca usanga niyo nize nta na kimwe kija mu mutwe, nkaca ngo ndonka ubusa. Mugani maze kwihana naciye nsengera servo yiwanje kugira ngo nanje shobore kwiga, bishobore kwinjira mu mutwe. Rero Yesu amaze kubinkorera, nkiga nkabona ko nshitse ku mwete, nkasenga, nkabona ko mfata umwanya gusenga n'umwanya wo kwiga bigakunda, nkaca mbona ndamaze amashure, naho wamengo biragoye. Hari n'igihe papa yarapfuye niga mu w'icumi, naho ncenja mu kigeragezo nyene cyo gusenga kugira Imana ibandanye guca izindi nzira, ndonke minervare. Nkubu ufise nk'umumama wenyene ari n'umutamakazi, usanga umengo biragoye kugira uronke amahera y'ishure. Muga Imana yaranyishuye, ndaronka minervare, kandi n'abantu umengo biragoye.
hari n'igihe nyine wasanga umuntu agiye no gukorera amahera usanga hariya mu misozi ushobora kugenda ugafata isuka bakaguhemba nk'Ibihumbi 5 ku munsi, hanyuma ukaza urongereza, hari n'igihe uronsa yo kugura nk'agakambambiri kaguheranye cyangwa ukagura agasabune. Urumva nk'aho Imana yagiye imbere inyishu. Iyo nca nicara nkarera amaboko nari guca mpeba ishuri, mbwa kubera Imana yampaye ubwo bwenge n'inyuma bwo guca nimenya nyene nkakunda ibikorwa, nkakunda umuvyeyi yari asigaye ambwiye ati ngo tugende harya anye dukorera amahera turaza kuronka abasi ayo kugura agasabune, nace ndamwemerera tukajana, hanyuma bigaca bigenda neza nkabandanya ishure. Rero nshimira Imana ko yampaye iyo servo yiwanje igahinduka, ntashobora gufata ivyigwa nanje nk'abandi, hanyuma nkaza ndaronka amanota, hanyuma ndoronka na diplome. Imana yaranyishuye kandi yagiye ingwanira intambara. Ndabona yuko nabo bahungu bamvuye inyuma, ko naho nyine naciye ngira impuntu mu mutima, banyaza baranyiruka inyuma, ndavuga nti cyaba bantu ce ndabona ko bazava bamenesha ibanga, nkava nsubira mu byo nari narahebye. Ngana Imana yaranshoboje, ndavyihanganira kandi nabo nyene ndababwiza ukuri ko nihanye, hanyuma baramva inyuma, hama ndarangiza ishuri amahoro. Mugabo tukiraho nyene gatoya, iyo umwigeme ahuye n'icago cyo kuba imfuvyi akabura umuvyeyi, hariho bamwe baca bagira bati turamuronse akaryo ko kugira ngo tumwikwegereko. Hari abakwegereye bagomba kukonona nk'uko? Ego baraje, nari niga mu 10 kandi nari nihanye ndi mu 8. Umva nari maze kumenya byinshi mu by'agakiza, nta muntu yashoboye kumpenda ngo bikunde. Cyo nawe ati jewe ubu naramaze kumenya inzira ija mu ijuru, ndazi ku mavi niho byose bironkeka. Jewe nsenze mbona Imana ibinkoreye, hanyuma jewe nta vyiwanyu notora. Jewe narihanye kandi Imana ndazi kwica inzira aho zitari, izoncira inzira kandi ndazi ko nzokwiga nkamara amashuri. Yego. Imana yagutebeje uri kurasenga? Yemwe hari igihe nyene yantebeje, mugani n'ikindi gihe nyene basanga nyene iki ibinkorera. Yego mugani igihe noba yarantebeje narihanganye, kandi igihe kigeze irantabara, iragenda neza. Ikindi gikunda gukora abigeme na cane cane iyo bahejeje ayo mashure, eka mbere n'imbere yuko bayaheza, n'abasore bababwira bati turifuza kuzokubakana, kandi umuntu ashitse mu bigero ugasanga nawe nyene arifuza kubaka. Muri ico gihe wewe wifashe gute? Agakiza karagufashije? Yego agakiza karamfashije, kuko no mu gihe nteze amashure naciye ngiri ku buntu ndaronka karaka, mba ndakora ndaronka amahera nshobora kugura agahuzu canke agasabune. Rero narashoboye kubandanya nkorera ayo mahera, ndonka n'utwo ndungikira mama ati nawe uragura agatenge. Yego mabandanya kunezerwa. Rero mw'ico gihe nikuri narakomeje kwihangana, kandi Yesu yambaye hafi. Yego. Mbega nyene nk'abo bakurondera wabishura ngo iki, canke wari ufise ihangiro irihe kugira ngo ugume mu gakiza? Ihangiro nari mfise ry'icambere, nifuza ko ntoheba Yesu ngo ndamuguranye n'ibindi, ariko numva nifuza kubandanya nubaha Imana, kandi ico nashaka cane nari nifuza kuzoja mu ijuru. Ego narambwiye ati genda isenga Imana, hanyuma igihe nicashika Imana izobikora. Je ndumva ko hataragera ataca Imana irabimbwirako, nkaca rero mbandanya senga. Yego. Bavuze kuri umumama uyu munsi, ni kuvuga yuko havuye uronka n'uwo muzokubakana. Vyagenze gute kugira ngo ushobore gucagura? Jewe umufasha wiwanje tumaranye imyaka 6, kandi icyo nshimira Imana ni ukuvuga nagumye mba hafi y'Imana, mba hafi n'abakozi b'Imana. Hanyuma maze kuba hafi y'abakozi b'Imana, no kuvuga abakozi b'Imana baraba hafi umwigeme ari mu bigero cyangwa umusore ari mu bigero. Ariko kenshi hari igihe usanga shetani wa aguma akora ntaruhuka. Ni ukuvuga kubera Imana yampaye nkaheza amashure, hama nkaronka nako karaka nkakorera amahera,
ni benshi usanga baguma bakubwira ngo ndagukunda tuzobane, mugani utabaye hafi y'Imana ngo ubane n'abakozi bakurongore usanga bigoye gufata ingingo. Mugani icyo nohanura abigeme bariko bagera mu bigero nuko boba hafi y'abakozi b'Imana, bakaba hafi y'ababasumba mu buryo bw'impemu, nk'abantu b'abamama cyangwa abapapa nyene babona ko bariko barakura bakaberekereza. Rero hari igihe usanga bigoye, ugasanga umuntu aciye abo kwiwe, na cane cane nk'ubu usanga abantu bariko bakorera amahera, ugaca usanga ashatse kwigumira mu vyiwe, ntiyegera abakozi b'Imana ngo abasabe impanuro canke ngo abamenekere ababwire ikibazo arimwo canke intambara ariko aragwana. Hari igihe usanga rero aciye agwa mu ngorane kubera atawe yahanuje canke atabajije abakozi b'Imana ati je ko bimeze ukunda bigenze gute. Rero nanje ivyo vyarambaye ko ariko icyo nashimiye Imana no kubu ni isaha mbona yuko ndiko ndaramiriza urugendo ruja mu ijuru. Nabaye nkiri ku ishure mbona haza umusore arancagura ambwira ngo nkene tuzobane, muga nanje nkavuga n'Imana cewe ntiharagera ko nubaka ndacari ku ishuri. Aho nari niga mu 9 arazira bimbwira ndamubwira toya je ndacari ku ishuri ntivyokunda. Asharagenda aragaruka ngiye mu 11 naho nyine arasubira arambwira ati jewe burya naragukunze, jewe ni wowe nyene nkeneye ko tuzobana. Ndamubwira n'ukuri je ntivyokunda kuko ndaciga. Aragenda burya mpejeje naho nyene aragaruka. Ndamubwira none erega jewe ntiharagera ko ndabitegura, niho nkiheza ishure n'umuvyeyi sindamukorera ikintu na kimwe, nundindire basi tuvume mari n'umwaka numwe canke n'amezi 5 basi, hanyuma mbe ndavyiyumvira n'umuvyeyi wanje dusigaranye ndabe ko hari n'ico no ndamukorera. Hanyuma rero ubwo onye naciye ndonke ico kiraka ndakorera amahera ndandariza umuntu, muga nawe yaraperereza akumva hondi agacaza arasangayo kumbaza kugira ngo simpave ndamuhenda ngo ace ashira ku murongo. Ariko naciye nguma mbonaza tuganira, nanje nkaguma senga vuga Mana je umuntu numva je harimengo ntiharagera, nkomeza gusenga. Ariko shetani kubera yari yateguye umutego sinda bitahure, je nasengera mariage ntusange wowe yarabisengera ntavyo nzi. Wewe hari kuntu usanga kesha abantu baba papa si kenshi begera abakozi b'Imana ngo babwire ati jewe nimumfashe mfise urubanza bigenda uko. Muga jewe kubera nyene nari nifuza kwiyegerera Imana kandi namva ko ataco nohisha abakozi b'Imana, ndagenda ndababwira ati je hari umuntu yancaguye umusore ti ava naha ti mugani jewe nta naho nzi niyo ntara ndahonyoramwo. No mama ndabimubwiye ati je umusore aguma ashaka ko tubana abahanaha, muga nanje nta naho ndaba naho ndahonyura ngo ndahabona. Rero bakaguma bambwira ngo ko ahantu kweri ngo hameze nabi ntuzojeyo. Rero mugani havuye numva nyene ntangwe kumukunda, ntangwe kumukunda. Rero nkiriko abakozi b'Imana bariko bambwira ati none bipanze gute mu bitegura gute, ndababwira ati je yambwiye ko twotegura mariage hanyuma twitegure ibigenda kunuko. Mugani kubera jina ari ku kazi harageze igihe usanga rero ubuzi burahagaze, ko barashaka kugira ati nutahe muhira urindire nitwasubira kubatuma ko muzoca muza. Nca ndataha ndara umuvyeyi wewe yarasanzwe abizi nari nabimubwiye n'abakozi b'Imana nabibabwiye ko ndiko ndategura mariage, ndamubwira n'ukwezi nyene ni tariki. Mugani ico gihe nyene tumaze gutaha arantelefona arambwira ngo uzocino dupange nk'ivy'urubanza. Ico nzi rero ngo gupanga ivy'urubanza isaza. Mugani shetani yari yateguye umutego, maze kuza dushitse muhira rero twashiye tugwa mu vyaha, cabiranka ko ntaha, ndatinya gutaha muhira.
ndatinya gusubira ku kazi bica birambana urudubi ndavuga nti Mana je nacumuye kandi nari mfise ihangiro ry'uko twogira mariage kandi n'ivyo twari twateguye mugani shetani kubera aticara nuko yagikoze kandi natwe twaguye mu muteko tutazi ni ukuvuga iyo umuntu yasenze shetani nawe aguma ategura ibitero kugira ngo bikunde agusuke rero bimaze kubuko cyangwa ngaho biranka ko nsubira kuja mu rusengero mugani nagemwe n'abakozi b'Imana kubera uwo mufasha wanje bari bamuzi kandi yaba hafi y'urusengero aca baraza nyene bamuyagisha basanga nanje niho ndi arakanguka baramubaza ngo ko ari ngaho ngo nibiki urumva rero duca turonka uburyo bwo kwihana bashobora bava ngaho badusengeye ni ukuvuga duca tusubira gutora inzira ukundi gushasha rero ubundi mu nyuma tumaze gukora ibyaha numva umengo sinosubira no mu rusengero numva umengo sinosubira no muhira ariko kubera Imana yari ifise umugambi mwiza ku bugingo bwacu kandi yarabona yuko twabiguyemwo je atavyo nateguye navuga nti jewe mariage tuyitegura igihe kiniki tariki zinizi n'abakozi b'Imana nari nabibabwiye je nagumye mvuga nti Imana jewe ico ngomba nukuramiriza urugendo ruja mw'ijuru rero abakozi b'Imana bamaze kutuba hafi bakadusengera naciye numva ndosa amahoro hano nkora mvuga ati sinzosubira no kwinjira mu rusengero nca numva biraheze muri jewe ahubwo nagumye niyegereza abakozi b'Imana nabo bakomeza kutwegera batubwira batwerekereza baduha impanuro duca twumva rero kwisanga mu Mana yego nyene ibikorwa vy'Imana turabikunda kuko Imana yadukuye aho hantu byari bikomeye shetani we yashaka ko twukora ivyo vyaha tugasha tuguma hiyo ntituzose no mu rusengero mugano ubu Imana yatugiriye neza umutego natwaguyemwo ubu nyene ko twasengewe kandi tugasaba gutora inzira y'Imana tubanye amahoro n'umufasha kandi twese twarabiganiriye turumva ko ari shetani nyene yadusutse hanyuma twese duca dukoraniza hamwe guca bugufi imbere y'abakozi b'Imana baradushira mu biganza vy'Imana duca tubandanya urugendo ruja mw'ijuru tubona amahoro uyu munsi mugabo iyo umuntu ashikiwe n'isanganya nk'iryo hariho ikigwa akuramwo ashobora no guha impanuro urwaruka ruri inyuma yiwe cyane cyane abahungu n'abakobwa ubonye vyabashikiye ubabwira uti rwaruka mwirinde iki jewe ndabwira urwaruka ko gokwirinda cane nko mu gihe cya fiansaye usanga baca baguma bari kumwe aho umwe ari kumengo niho wundi yoguma usanga ibiyago bica biguma bigwiriye kandi mutarabana si byiza uramwirinda mukayaga ibikenewe kandi naho nyene mukarabaho mubiyagira n'umwanya apana mw'ijoro kandi mugakomeza gusaba impanuro abakozi b'Imana niho usanga bigenze neza kugira ntimushobore kugwa mw'isanganya abakozi b'Imana barababaye hafi ntibaciye babata ahubwo baraje barabahanura musubira mu ruhongore igikorwa nk'icyo c'abakozi b'Imana ucakira gute ico gikorwa c'abakozi b'Imana ndacakira neza cane kandi je ndabashimira Yesu abagirire neza abahumugisha kandi azobahe kuja mw'ijuru kuko intama bashizwe imbere barazitwararika cane kuko iyo bakaca batushira inyuma batwinuba twari guca duheba gose natwe ntitwari gusubira mu rusengero mugani ko batubaye hafi twaciye dukomeza kumva twidegemvya turumva ko imigozi yari tuboshe tuvuyeko duca twumva nyene twosubira mu bikorwa vy'Imana ubu rero twumva ari amahoro abakozi b'Imana kubera ico gikorwa Yesu yabahaye baze bakibandanye hariho n'abandi usanga barushe baremerewe ugasanga imitwaro irabanyukiza ariko iyo bituye abakozi b'Imana no kuri abakozi b'Imana benshi nukuri baravyitaho cane bakitaho ishengero bakitaho abantu barushe namba ari urwaye namba ari ufise ico kibazo co mu mutima namba ari ufise ico kibazo nyene
vyagenze nkuko nk'iyo sanganya ikamuba kuko usanga afise amasoni akumva umengo ntiyoca no mu bantu mugana abakozi b'Imana baca batwubahura ugaca usanga biragenze neza. Yego Yesu nawe yarabagiriye imbabazi musubira mu ruhongore. Iryo zina rya Yesu muca muvuga muti turyakira gute? ncavuga ati iryo zina rya Yesu Dawidi niwe yavuze ngo biramurengera akavuga ngo Yesu ngo niya rero nanje ndumva Yesu ndamukunda nkumva navuga ati iryo zina rya Yesu rirakomeye umuntu wese agizigira ntaca azoba. Yego nukuramiriza kamwizera kandi akabandanya kumukorera amaganya yiwe yose. Yego hariho abakorokeye mu byaha baca bagira bati oya emwe jewe sinoba nkigirirwa imbabazi. Ibyo birabaho imbere y'Imana? oya icyaha kidaharigwa nukorogota kuri mpemu yera gusa, ariko iyo Yesu amaze kukwereka ko wacumuye ukumva nyine ko utsinzwe mugaca utsinda amavi hasi, Imana ntireka kuguharira kuko Imana n'urukundo kandi Yesu atwitwararika ijoro n'umurango. Ni twebwe yameneye amaraso nta wundi, ni twebwe yaje mu isi kugira ngo acungure twebwe. Yego Yesu yaje mu isi kugira ngo acungure twebwe. Amaraso yasheshe ku musaraba ngo niyo atuma atacaha na kimwe kidaharigwa kiretse kurogota kuri mpwemu. Kumbure abantu bamwe ntibatahura kurogota kuri mpwemu ico bivuga. Oba utahura wewe ico bisigura? jewe nk'uko numva nokivuga ni kurya usanga kurya umuntu aba yakorokeye mu vyaha hanyuma nkemuyera akaguma kwinginga niwihane. Hari igihe rero benshi bacavuga ngo je nguco si cango je sinacumura. Gaca usanga rero kurya nkemuyera ariko arakuhongorera wihane ahubwo ukacuguma umwigiza inyuma cyangwa ukamwereka yuko atani icyaha ufise. Je nico niyumvira ko ari ukurogota kuri mpemu yera cyane gose. Nuko kwanka ijwi ry'Imana rikwegeriza yuko uri umunyavyaha kandi rinakubwira yuko umunyavyaha ashobora kwihana akababarirwa. Iyo rero utavyakiriye uba urogose kuri mpemu yera kandi aho ntushobora kuronka imbabazi. Rero wararose imbabazi. Ivyizigiro vya kazoza muri Kristo Yesu nibi? jewe ivyizigiro vyiwanje muri Kristo Yesu nizera neza ntakekeranya ko nzoja mw'ijuru kuko maze kwihana kandi nkumva ko atacaha nsigaje mu mutima w'iwanje. Ni kiza kinsitaza kandi nkaguma niruka mfukama imbere y'abakozi b'Imana bansengera, nkumva ikintu cyo kwatura arico kiguma muri jewe kugira ngo nironkera amahoro. Rero ndumva afise ivyizigiro vy'uko nzoja mw'ijuru. Yego muri uko kugira ivyizigiro vyo kuzoja mw'ijuru ico wihatira gushishikara gukora ni iki? je ico nihatira gukora ni ugusenga no kwiyubara muri vyose. Yego Ivyo birakomeye, ugusenga ukwiyubara muri vyose kandi nuko gushinga intahe y'ivyo Yesu yagukoreye. Ngira ngo navyo nyene urabibandanya? Yego Yesu yankoreye byinshi kandi ndumva ntohagarika kubivuga. Yego kuko Yesu ni mwiza kandi atwitwararika ijoro n'umurango. Usanga umuntu aciye mu kibazo benshi usanga biyumvira ngo noja mu bapfumu canke nogenda banaka bakampa umuti, gaca usanga ngo biyumvira ngo nivyo vyogira ikimazi. Mugani twoho ico twihatira ucuja mu cumba ugahamagara Imana ukayibwira jewe Imana nkeneye iki, mbabaye kubw'ibi n'ibi, ntabara ncira inzira, ugaca usanga bigenze neza. Rero iciza nako umuntu yokomeza kwezwa no gutunganywa hanyuma agaca akomeza gusenga ari umutwaro akaba hafi y'Imana nayo ikongera ikamuba hafi. Iyo twegereye Imana nayo iratwegera, ariko iyo tugiye kure yayo nayo iba kure yacu. Hanura rero ugwaruka n'abandi bose bakurikiranye ikiganiro n'intahe yawe bagira iki?
abantu bakurikiranye iyi ntahe yanje n'iki kiganiro ndumva nabo bokomeza kwegera Imana. Umuntu yihanye ivyo yihanye yumve kubiheba rwose, yumve gutera imbere mu buryo bw'impwemu, agatera intambwe kandi agakomeza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo akure mu buryo bw'impwemu. Igisigaye agakomeza kwirinda ko hari byinshi bisamaza, ugaca usanga rero umuntu arasubiye mu byo yari yahevye. Ariko iyo akomeje kwirinda no gusenga no kuba hafi y'abakozi b'Imana, akaba hafi y'impanuro abakozi b'Imana bamuha canke n'ibi biganiro intaha zarumva, bica bimutera kuba mu Mana neza, akumva yuko atacotuma asubira inyuma. Yego, abatarakizwa nabo harakama mu matera. Abatarakizwa ndiyumvira cane ko nabo bokomeza kumva igishika cyo kumva nk'ijambo ry'Imana canke kubona abandi bakijije ko bafise amahoro, bakumva nabo bo kwifuza ayo mahoro abamenye Imana bafise, bakumva ko bo yaronka. Kuko bo hari igihe biyumvira ati ko atayo mfise nje hariya ndayaronke, nje hehe ndayaronke, ugasanga bariko bayarondera hatariho. Mugani amahoro ni muri Yesu gusa ntiharonkeka. Yego, amahoro ni muri Yesu gusa niho aronkeka. Mugenzi uri kurakurikirana kino kiganiro, birashoboka yuko ubuze amahoro kubw'ibyaha byawe umazemo igihe. Yesu yiteguye kukugirira imbabazi. Wumvise uko yazigiriye uyu turiko turaganira, kandi warumvise yuko no mu gihe umuntu aguye mu cyaha, imbabazi za Kristo zama ziriho kuri wewe. Nawe wamaze kwakira Yesu, uramirize mu rugendo, ntukine n'icyaha, kuko icyaha kibuza amahoro. Birashoboka rero yuko ku mugoroba nk'uyu uba wumvise ubwira uti jewe ndagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, kandi ndifuza yuko nosengerwa. Nagomba hamwe uvyakiriye ugaca bugufi, njesaba uyu mupfasoni agusengere. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira urukundo rwawe rwinshi, turagushimiye ko tukiriho kubw'imbabazi zawe, turagushimiye ko watubohoye kandi ukaduha amahoro twari tuyabuze. Hariho benshi Imana iyi saha barushe kandi baremerewe, ndetse hariho benshi bapfukamye bifuza imbabazi zawe. Turabasengeye Mwami wanje ngo batabare kandi ubagirire imbabazi, uca ubabohora, uca ubaha amahoro, uca ubegereza hafi yawe. Hanyuma Mana, isaha nziza igeze, tuze tubonanire mu ijuru dushima izina ryawe, tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. uri nyishu Yesu, uri nyishu. Ikiganiro cyacu ko no mugoroba tugarukirije ngaha. Nkaba nkengurukiye umutumire wanje yafashije kukibatunganiriza, akaba ari umupasoni yitwa Tuyishemeze Claudine. Tukaba duhuriye hano ku ishengero rya Pantekoti ry'Ibuhiga mu ntara ya Karuzi muri komine Buhiga nyene. Nawe mugenzi ndagukengurukiye ko washimye kubana natwe muri kino kiganiro. Ugomba kutubaza cyo kutwunganira, ushobora kutwandikira cyo ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka post 1140 i Bujumbura, canke email twr.burundi@gmail.com, canke naho uturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 804 286, canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi. Wo telefona kuri 22 24 26 57, cyangwa ukatugendera aho dusanzwe dukorera, tukaba tuguhaye kaze. Turanakwikibanuye tukwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka post 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.